imyaka myinshi club maze yatanguriye kuri Port, hanyuma turaza no ngaha kuri Tempete iramaze nk'imyaka ishika nka 10, hanyuma abantu baza barajamwo batandukanye kwa exercice dukora n'umutama cyangwa umutamakazi arashobora kuyakora kandi agatakoze, kandi n'umujene agatakoze ku rugero yumva rushimishije, kandi bikaba bitaco mimyicira uwo ari we wese atari ico bamukiriza. Hanyuma icyumviro kandi cyagiye kirahinduka mu nyuma twashize twayise nka association kugira ngo abantu bahurire hamwe mu gushigikirana. Par exemple umuntu ashobora kuba ashikiwe n'ingorane kanaka cyangwa agakora urubanza kanaka, tukamufasha tukamugarukirako, ariko nta muntu twankira. Umuntu ashatse araja muri iyo association, uwundi nawe adashaka agakora sport gusa kitahira. Ivyo vyose sport ni kintu ciza cyane. Jewe ngakuriya nababwiye narabikurikirana kuva 1975 nahagarise ngiye muri universite gusa iyo myaka ine muri universite, hanyuma nce mbandanya mu kintu cereke sport. Ico novuga jewe nukuri ubu kuri jewe ni mfungugwa. Buri munsi mu gitondo 5h du matin ngira footing ya 50 minutes. Buri munsi mu gitondo ngira footing ya 50 minutes. Bimfasha amagara meza. Ndibona imyaka mfise ndakubesha n'abasore bakeye ngaha tushaka kudugana ikiriri ni bake cyane twiruka. Egome sport ngwara gake nka grippe. Tuvuge grippe kuri jewe ni passage gusa, nkajyama sefini nkabandanya. Ibintu vya malaria ndabiheruka ya 30 ans. Malaria simvuga yuko ndashaka kugwara, ndagwara utuntu n'utundi mugabo izi ngwara twatundi duto no meze neza vraiment cyane ni santé umubiri meze neza. Mfisa umwana wanje wa mbere azokwiza 50 ans l'année prochaine. Ona ukuntu meze nukuri jewe Imana ishimwe cyane, ndafisa amagara meza. Ndabona ko sport ari ikintu gikomeye cyane gose mu mubiri w'umuntu, doko kiratuma umuntu atagwaragurika, atagira intege nke, doko iragufacilita no mu bintu byose usanga uri kurakora ibintu ata mubabara ufise. Sport irakomeye gose. Bakenya zurazi ko ari togeto abantu dukarigwa cyane n'ibintu byo kutagira intege nziza. Je ndibaza yuko abakenyezi cyo nabahanura yuko bogira sport irafasha nk'umuntu ari afise inkinda, biramworohereza ugasanga kuvyara biroroshe. Donc ibintu byose usanga bigiye koroha kuko sport ari ikintu gikomeye cyane gituma utagora n'ama diabete, ama tension, ibintu byigwana usanga bice bigabanuka by'ingwara.